agakuramo yasutse agakuramo agacambara urutenge agacambara umupira wa projet wa paludisme donc asanga rero niko navuga ati byiza babanza kwiyumvira inyuma y'ubugeni mbega bazobaho gute kugira ngo biyumvire ngo bazogira ama mariage ngo ari grave ngo mariage ngo nini ugwaruka ruko ratumviza yuko ifoko twiyumvira nyene kuza turakreate no duto twikorera nkuko wewe genda urabe byakunda bikunde nawe byo yanka nawe byanye ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho umwe wese ahereriye muri kumwe na Arlette Mugisha ni mu kiganiro c'abakundana murabizi yuko twama kare duhora dukora ikiganiro swate turi babiri canke turi kumwe n'abatumire batandukanye ariko no munsi nifuje kuganira namwe ndi jenyene kugira ngo tubandanye twigishanya novuga ko ni kimwe mu byo muzohora mubona dukora kubera ko iya defa usanga tuvuga byinshi tugatanga ivyiyumviro byacu gutandukanye ariko ni vyiza yuko tubapartaja na bimwe mu byo tugenda tubona hirya no hino bidufasha kutwigisha muri ya ntumbero nyene yo kubandanya twubaka imiryango yacu n'ibindi uno musi rero nje kubaganirira mbabarenza ko mfise n'akayi kugira tuganire ibihogo imera neza turaza kuganira byinshi ariko muze muri ihangana nabwiye yuko no musi rero tugira tuganire na cyane ku kintu gikunda gushika mu buzima busanze kisaswa ku bahungu canke ku bakobwa ariko no musi turaza guhagarara cyane ku bahungu ni ikintu gikunda kubashikira bamwe ariko n'abakobwa of course baragira ico kintu naco mwava mwiyumvira n'ikindi ushobora kuba uri umukobwa canke bese uri umumama warahuye n'iyo challenge y'ibyo tugiye kuganira sibindi ni gute ushobora kumenya ko umuhungu ari timide agukunda bamwe bazati none agukunda aragukunda cakubwira je t'aime abahungu kenshi iyo bari timide ntibakunda kuba bashobora kwi-exprima ngo berekana amasantima yabo n'abakobwa meme niko biba bimeze kuko kenshi iyo umuntu ari timide aba afise ubwoba bw'uko avuga ati basha ninavugisha Arlette aza kunyakira gute ibintu ndamubwiye eske ntaza kurojeta demande yanje eske aza kumfata gute eske naza kunkritika kuriya na kuriya donc ni ibintu sinzi ko ari ingwara nibaze ko nzobiganiriza umuganga ikindi gihe sinzi ko ari ingwara ariko ni ikintu kiba kiri mu mutima w'umuntu bishobora kuba byaragushikiye nanje byaranshikiye ukumva urakunze umuntu mugabo ntushobora guserura ntushobora kuronka courage yo kumubwira ati hewe je t'aime canke ndagukunda n'ibindi no musire tugira tuganire kuri ico kintu gute nimba uri umukobwa dukurikirana canke uri umuhungu woshora umukobwa ashobora kumenya ati ujya muhungu arankunda malgré ko ari timide kuko nababwiye hejuru abahungu bari timide ntibakunda kuvuga ivyo amasantima yabo ama emotion yabo nyo bayerekana kubera ko nababwiye ico baba batinya no musire turaza kuganirira hamwe turaba ibintu 15 byashobora kugufasha uri kuradukurikirana uri umukobwa canke uri umuhungu kugira umenye yuko ufise amasantima kuri uwo mukobwa hama umukobwa amenye ko wa muhungu amufise ko amasantima canke amukunda rero turahera ku kintu ca mbere abahungu bari timide ntibakunda kuraba umuntu mu maso murabizi neza ku bakobwa sinzi ni experience maze kubona iyo ukundanye n'umuntu canke ukamenyana n'umuntu birasaba yuko soit ubunye iterambere ryaraje mushobora kumenyana kuri internet mushobora kumenyana muhuye bisanzwe kubera ko mwabanye kubera ko mwiganye canke ibindi n'ibindi rero muga ivyo byose kese asaba mumenyera kuri internet canke ahandi hantu hategerezwa kubaho rendez-vous yo guhura muri abo bantu babiri rero kenshi iyo umuhungu ari timide akunda umuntu ntashaka kumuraba mu maso kubera ko yibaza yuko donc iyo ariko arafixa umuntu kumuraba mu maso aba yibaza yuko peut-être yuko aca abona réellement ikiri muri we canke ko ahava mwiyumvira ukundi kuntu kubera ko nababwiye haruguru bwabwo bafise bwo guserura barimwo hama wewe acha prefera yuko yoza kukuraba
akakurabira mu bandi naho nyene yiyiba genre akakuraba mu gihe utari kuramuraba canke nk'ubu dufate mwagiye nko muri rendez-vous ugasanga ivyo ariko aravuga byose ntari karakuraba mugabo iyo uhindukiye cyangwa ukaraba ikindi kintu ugasha usanga ariko arakuraba uwo muntu ni wabona akuraba iyo ni sinye imwe ni wabona umuntu w'umuhungu akunda kugufixa kenshi kwa maso akuraba utari kuramuraba uzomenye ko afise akantu mu mutima iwe hama ikindi cya kabiri aragerageza kukuvugisha ariko abantu bari timide kenshi sinzi ko ntibaba bafise experience nini yo kuyexprima peut-être ko baba bafise bwabwo banyene ati ninamubwira ibintu vyanje eske aza kuvyakira gute n'ibindi kenshi aragerageza kukuvugisha ariko wewe abari jena abari malalaise yumva nyene umengo ibintu byose genre ntaba ari comfortable kugira ngo avuge asohora ijambo ryiwe riri mu mutima we urashobora kumubanza nk'ibintu ukiroturuva ni wowe umuvuga uri wenyene canke yishura ku kibazo mubajije kubera ko en fait ntamenya ngo ntangurira he nza guhereza he rero ni waba ufise umuhungu yama ameze ko imbere yawe uzomenye yuko afise amasantima kuri wewe turaja ku kintu cya gatatu kenshi abo bantu bakunda kugufata ugutandukanya n'abandi ati gute aragufata ugutandukanye n'abandi par exemple nk'ubu mwaramenyanye afise abagenzi nawe canke ufise abagenzi bawe ugasanga murahurira ko mu bagenzi par exemple akagusanga mu bagenzi bawe kenshi uzosanga faso agutretamo bitandukanye n'ivy'abandi exemple ntoyi ushobora gusanga nk'ubu dufate mwasohotse nk'ahantu muricaye murabizi barakuzaniye nk'ifana agaca usanga ni wabaye wa mbere gutora yafana kugira agusukira ikirahuri cyangwa ugaca mubati cheers hama kenshi rero iyo ari kumwe n'abo bantu wamusanga ari ukuntu wowe bagufata nk'uko umengo uriki donc aguma atira attention kuri wewe mu bintu byose bikoreka kuko aba ari wewe uri ku mutima wiwe mugabo adashobora gusohora amarangamutima yiwe ngo abikubwire rero ni wabona umuhungu yama guhudukeya tutagira aho duhagaze muri kumwe n'abandi ukabona gufata gutandukanye n'abandi bakobwa bose muba muri kumwe ngaho uzamenye yuko afise amasantima kuri wewe hama ikintu kigira kane abahungu bari timide kenshi ntibakunda kuvuga ibintu byabo ngo ahuye na naka ngo amubwire ngo urumva ngo nafise ngo ikibazo canke abakobwa cane abahungu peut-être arashobora kubabwira mugabo nayo ni gake usanga asohora kuvuga ibintu byose surtout amasocre baba bafise kenshi usanga aba ari ibintu by'iwabo nyene mu mutima wabo ariko iyo umuhungu umaze kubona muramenyeranye ntarakubwira ko agukunda of course kubera ko ari timide mugabo ukumva ni wa muntu yama kuyagira utuntu twiwe peut-être ikibazo afise mu buzima bwiwe peut-être ingorane yahuye nazo mu buzima bwiwe donc udusocret twiwe twa tuntu twiwe nyene cyangwa kuyagira famille yiwe akakubwira ibintu nyene wumva bifise agaciro uzomenye yuko uwo muntu agukunda kubera ko bari timide deja ntaba yumva akeneye gusohora ibintu byiwe mugabo wewe aba yakugiriye confiance yo kumva yuko uri umuntu w'umwizigirwa kuri we uri umuntu ashobora kubwira ikintu cyari cyose uri umuntu ashobora kumva yo sohora ikiri muri wakakikubwira kubera ko yibaza ko uri umugumyabanga wiwe yibaza yuko muri ivyo bintu akubwiye ushobora kumutorera inyishu y'ibibazo byiwe canke kumufasha kurengana peut-être yari mu bibazo canke ugasanga yabonanye n'umuntu akumva yo kikubwira ugasanga no musi yatetse kino akumva yo kikubwira of course ku bahungu bateka cyangwa ugasanga yagiye yambaye impuzu utuntu nyene twose kumva arashaka kukubwira ubuzima bwiwe arashaka kukubwira ibintu byiwe mu buzima busanzwe uzoca umenya uvuga ati harimo akantu umenye nawe uko uca uvyigenzamwo hama abahungu nk'abo ikintu kigira gatanu abahungu nk'abo kenshi iyo uri umukobwa akakubona uri kumwe n'abandi bahungu arafuha reka mvuge ngo nugufuha arashavura gushika yaho iyo utavyitwayemwo neza bishobora kugera ku rugezo ashobora kuguha distance kuko
en fait bambabarire ni haha ariko aradukurikirana bari timide nibaza yuko baba bafise akantu muri bo ko kumva batifitiye confidence ko kumva yuko batisanta à l'aise ku bandi bantu rero iyo afise ivyo bintu byose deja urumva abagukunda mugabo adashobora kukubwira ikiri muri we mu mutima we rero iyo abonye uri kumwe n'abandi bahungu naho abo bahungu aba ari abagenzi bawe naho abo bahungu aba ari abantu basanzwe umutima we ntiwigera uba stable kuko acatangura kwiyumvira baramuntwaye kubera ko ntabyo ndavuga baramuntwaye canke ibindi n'ibindi kenshi rero iyo aba kubonana n'abahungu uzokumva kubaza utubazo pahapoho y'abo bahungu uzokumva nyene wumva nyene ko atabinezererewe kuko mu mutima we arashabura cyane kuko deje urumva ntaba yifitiye confidence nini yuko uwo muntu azomugumana kuko ntacaramubwira kandi abakobwa dukunda kumva murabizi ibyo twumva nivyo dushira niho amarangamutima yacu ahagaze rero aba yumva atinya yuko bashobora kumutwara umuntu rero ni wabona umuhungu afise y'amasinya yose kugeza aho tugeze kuri 4 hajemwo iyi ya 5 uragerageza kwevita novuga kuba kumwe n'abo bahungu kugira ntumutere kugera kuri ya etape nababwira ko yuko ashobora guca yigigwa kure yawe kugira ngo ntakomereke n'abantu bafise umutima batinya ibikomere batinya kumva yuko nobabara batinya yuko uriya muntu yondese bacanke iki nico gituma bataba bashobora gusohora amarangamutima yawe ico nobwira abakobwa bagenzanje nkabo ni vyiza yuko uca ugerageza kuza uramushira muri kumusigurira peut-être abo bahungu mwari kumwe abari bo ava kuko nazokubaza ngo bajya mwari kumwe ngo biki n'ibiki ifo kumusigurira ati ndagiye kubonana n'abantu abaanye ndagiye kuvugana n'aba anye canke abikubajije umubere ikigira 6 ni wabona umuhungu aha agaciro ibintu ukora akanagufasha donc akani integra mu bintu ukora cyangwa akaguha impanuro mu bintu ukora uzomenye ko umuntu adasanzwe agukunda gute mu buzima busanzwe turagira abagenzi babahungu ugasanga n'abantu bawe vraiment babandi muri ploche barabizi par exemple Arlette aratunda kuri BTV agenda ku kazi aya masaha niki par exemple kubera ko twakuranye bazi ubuzima bwanje bwose muga ntiyigere n'umunsi umwe ashira nko kumbwira ati Arlette kiriya kiganiro ukora c'abakundana mbe bacha kiratesa mugabo uzogerageze urabe ushiremo kano kantu ugasanga ivyo bintu navyo arigira mbwira kandi ari umugenzi wanje tuzinanye igihe kinini cyane mugo ugasanga wa muhungu aragerageza kwintegra mu bintu byawe mukazera kubaza ati ku kazi byagenze gute uno munsi wakoze ikiganiro nabi canke amakuru iryo muzi wari wambaye iki niki donc ibintu bijanye n'akazi kawe nimba uri umudandaza ati hewe uzoshiremo kino onye kugira ngo ibintu byawe bigende neza uzoce umenya yuko uwo muntu harimo akantu muri wewe hamumenye uko umufata kubera ko umuntu ashobora kuba timide ubundi ashobora kugira ibibazo n'ibi ushobora kutamenya kuvugisha umuntu ukunda harimo abantu bamwe b'abasoda nk'abari hano rero urumva biba bigoye rero niwabona umuhungu yiyentegra mu bintu byawe ukora agashaka kuguha inyigisho canke inyifato z'ingene wokora ibintu ukora umenye yuko afise amasantima kuri wewe yabuze uko abikubwira ico ni 6 hama abantu nkabo barakunda mu mbabarire abantu nkabo kandi barakunda kuvugisha abantu kuri internet dufate ko ikintu ca mbere nababwiye ntibakunda kuba barabana umuntu mu maso gutya buriya kuraba umuntu mu maso si ibintu bisanzwe nubwo uba utariko urandiraga umukobwa canke utariko ushaka kumurondera ku rukundo kuko urukundo ururonke n'ibintu binini cyane bisaba umwanya niki kuko atwa uri umuntu ari sérieux canke sérieuse kuvuga ngo ndagukunda si ibintu wovyuka mu gatondo ubwira umuntu ngo ndagukunda kuko rirya jambo riremereye nkuko maze kubabwira n'abatumire wacu ni ikintu kinini kiba gikwiye guhabwa agaciro rero
bitaba vyoroshe kugira ngo uje mu maso y'umuntu gutya ngo Arlette buriya naragukunze buriya nshaka ko dukundana buriya birabagora vraiment abahungu bose mudukurikirana wowe uzi ko tubwira umunsi wa mbere uhura n'umukobwa ukunda ingene bamubwiye ko umukunda antuka nabo batari timide ushobora gusanga yamaze igihe kinini avyimvira amajoro akamara indwi zibiri zitatu zine umwaka ukwezi kandi agukunda mbwa akavuga ati nzobwira gute kubwira umuntu ko ndamukunda niyambwiye ko atankunda we bizogenda gute rero niba vyoroshe ari nayo mpamvu biba bigora ko uje imbere y'umuntu ngo murabane gutya ati Arlette ndagukunda rero bobo baprefera cyane umuntu abantu bari timide baprefera cyane gukoresha ama réseaux sociaux kukuvugisha kuri message canke kukutelefona biciye kuri internet donc pour éviter ko muza guhura aze kugufixa canke aze kukuraba mu maso umutera ubwoba rero kenshi barakunda kuba bakoresha ama réseaux sociaux cyane rero niba uri kuradukurikirana uri umukobwa ukaba ufise umuhungu akunda kukwandikira kenshi Arlette gute waraye gute wabyuse gute ku kazi na donc ukabona yuko uwo muntu agushirako inguvu nyinshi kuko buriya hano mudukurikirana ni waba utiyumva nk'umuntu ntumutakariza umwanya pe kandi ni waba wiyumva nk'umuntu muha umwanya nyene ukwiye rero ni wumva hari umuhungu yama iminsi yose karakuvugisha ugasanga mu vyo akubwira kamwe muravuga ati ibi bintu nanje birankoze ko canke iki menya ko uwo muntu agukunda kenshi kandi ntibakunda ama appel kuko iyo umuntu akwandikiye appel muraganira ugasanga uri kuramwaza n'ibindi bintu kenshi usanga baprefera gose ama message rero ico no conseil abakobwa bagenzanje ivyo dukwiye kugira niwo n'umuhungu ameze nk'uko cugira nawe effort ugire intambwe ya mbere mu telefone abakobwa kenshi turakunda nanje bihora bishikira turakunda yuko kameme ubona kandi ni navyiza ubone yuko uwo muntu kameme nawe akwiyumvira anafupa ko turi jugu wamari uri kuramuhamagara ubone yuko nawe akwiyumvira mugabo kubera ko bari timide araprefera kukwandikira waraye gute wiriwe gute mugabo appel kumva ntibipasa gerageza nawe umushire muri mood ugerageze utere intambwe ya mbere umuhamagare call video agerageze kukumenyera kugira ngo kuko kenshi abantu bari timide hari gihe bahura n'umuntu baba bakunze ugasanga bya bintu byatuma baba timide biragabanutse rimwe rero mwabyumvise uhuye n'uwo muntu ameze gutyo akunda kuvugisha cyane ku mahazo sociaux gerageza ucuze uramufasha kuri ivyo aprefera nawe uzurashamwo akaefa mu telefone umuvugishe gutyo bizotuma bihera kandi hagera igihe asohore amaranga mutima yiwe hama ikintu kigira 9 ku mukobwa kugira ubimenye neza hayalma yuko umuntu ari timide agukunda nawe umukunda iyo bishitse akagutumira n'abagenzi biwe ugasohoka nk'ahantu ugasanga abagenzi baba bariko baramucokoza ibintu wowe wumva udashobora gusiporta kumva ko biri bizarre wanashima ugaca bimoze kubera ko bakubwira kujya wewe iyo yumvise yuko nawe utira attention kuri we iyo kumva yuko hari ikintu kibabaza bamuvuze ko nawe peut-être ko bariko bamucokoza ibintu wumva udashobora gusiporta canke iki bimuha courage yo kumva ati ibintu byanje byabaye hesi ikintu cyanje cahejeje gupasa vraiment kandi nawe uzoca umenya yuko ni waba uri kumwe n'uwo muntu ukaba utari bwabimenye yuko nawe ufise uri umufitiye crush uzoca umenya yuko nawe ako kantu karimo kubera ko umuntu udakunda niyo wamucokoza wumva biraho ariko umuntu ukunda iyo wumvise bamuvuze nabi umutima wawe uravyimba ukumva nyene wosara ego 9 murantunga umuhungu iyo agukunda umuhungu ari timide arakunda kukudefanda kugira ubimenye yari timide ameze nk'abandi bose sauf que we adashobora kuvuga ivyo biri ku mutima wiwe uzosanga muri mu bantu akagira umuntu akuvuga nabi niyo muba mutari kumwe ariko arakudefanda afite niyepfuze umuntu acafuze umuntu wiwe akunda
akunda wenyene mu mutima wiwe adakeneye kumenyekana uzosanga hagize par exemple nk'umuntu avuga ati Arlette vraiment sinzi ngena ameze avuga ati ameze gute Arlette n'umwana mwiza Arlette akora ibi n'ibi Arlette ugasanga nyene ariko arakudefanda bya bintu nyene bikomeye cyane canke uragize nk'akagorane mu buzima busanzwe ugasanga niwe ariko arakudefanda kuko kumidefanda ni wabona rero umuhungu nubwo azoba atarakubwira ko agukunda wumva kudefanda mu bintu byose urimo uzoca uvuga ati yash hewe ndakunzwe ikintu c'icumi naco kenshi iyo muba muri ko muraganira n'umuhungu ari timide agufitiye agukunda uzosanga muri ko muraganira akwibutsa utuntu mwaganiriye peut-être wamubwiye wakora ukiri muto canke nimba akuzi ukiri muto canke ibintu azi kukunda akwibutsa utuntu twawe nyene twawe privé usanga tutazi abantu bose mugo uzosanga wewe atukwibutsa ni fasi yo kugira ngo agerageze kukuraba arabe aho ivyo avuga ukumva uri à l'aise ukumva ni ibintu bikuryoheye kubera ko sinzi ko mumaze kubona benshi iyo twibutse ibintu twakora kenshi turabana usanga turiko turitwenga rero abari muri fasi yo kugira ngo arabe ikintu yo kubwira gishobore kukunezereza hama nawe utire attention yuko uwo muntu agufise ku mutima ahorana nawe akwiyumvira ico ni icicumi gishobora kukwerekana yuko uwo muntu ari timide agukunda hama icicumi na rimwe abantu kenshi bari timide ntibakunda kuba bari sociable kubera ko bari timide mbese ntaba timide gusa ku muntu abakunda usanga no mu buzima busanzwe bari timide ugasanga n'umuvyeyi we kugira amusabe ikintu atinya kandi ari umuvyeyi wiwe ugasanga umuntu bavukana kugira amusabe ikintu atinya nyene kandi aba ari ibintu bisanzwe rero iyo kenshi abantu bari timide ntibakunda kuba baja mu bintu byinshi ngo wumve ngo abantu bari sociable ngo nkwiye kuganira n'abantu abangana gutya nzofasha umuntu iki nzoja mu manzizi usanga nyene aba ari umuntu akenera kuguma muri zone de confort yiwe nyene yo kuguma ari wenyene yigumanirize twatubanga twiwe nyene adakeneye yuko aja mu bandi kubera ko bayumva yuko ibintu vyiwe niya abandi babimenya bica bimugirira nabi rero kenshi abo bahungu uzosanga agerageza kuba sociable iyo ari kumwe nawe ni fasi yo kukwereka yuko ari intéressé yo kuba kumwe nawe ni fasi yo kukwereka ko yuko donc ari sociable ntubimuhore n'ibindi ni wabona rero umuhungu aho ubona atari sociable mu buzima busanzwe ashitsi wawe akaba sociable ukamubwira ati ndafise urubanza ukuzi na wanje nzogira urubanza tuzojane ukabona murajanye atangorane nimwe kandi akabiryoherererwa umugabo agasanga mu buzima bwiwe umubanjira ati je maze kuja mu rubanza rimwe canke kabiri kubera ko utagenda ngo ntabyo nkunda donc nawe nyene usanga kenshi aba atazi raison ituma ataja mu manza rero uzoca umenye yuko uwo muntu agukunda hama icicumi na kabiri kenshi aba yifitiye icizere mu buzima bwiwe aba yifitiye icizere mugabo bikamunanira gusohora ariko iyo yamaze kuba akumenyera mukaganira mu buzima busanzwe uzosanga wewe aguha agaciro cyane mu buzima bwiwe ugasanga nk'ubunye arafise par exemple nka projet mbere usanga n'abantu kandi usanga kenshi ari abantu baba batese abantu baba bafise baciye ubwenge abantu bya bintu nyene abakobwa benshi usanga baba bifuza umugalo fati yuko ibintu bye waba akeneye ko ari wenyene ugasanga nk'iyo projet arayifise we aguma yifitiye confidence ati ibi bintu byose ndabishoboye ndi jenyene niko bameze umva abazi yuko atabufasha na umwe abakeneye umugabo kenshi uzosanga iyo yamaze kuba agukunda kugira uzo bimenye neza réellement araha agaciro ibintu umubwira canke ibintu umwereka yokora mu buzima busanzwe par exemple nk'ubu afise nka projet ashaka gukora ukaca umubwira ati buriya rero ndakubwira ko ushaka korora urukwavu nico kintu turiko turakorera ko hano mu Burundi ko ushaka korora urukwavu je mbona woroye iriya hasi imeze gutya niho byo bugenda neza ati canke je
uwo washaka gutangura ku rukwavu desa tangurira kuri 50 cha kugira ngo bigende neza turabe ko ibyo bintu bihaye urabe neza yuko ibyo bintu bihayisisa kenshi uzosanga ntazo kwishura ko ibyo bintu agiye kubikora ari tu muga uzocubona mu minsi mikeyi ugasanga bya bintu yabishize mu ngiro byose atana kimwe ngamubwiye ugasanga yabishize mu ngiro uzocumenya yuko donc araha agaciro ico uri mu buzima bwiwe kubera ko aragukunda mugabo ntarabikubwira ni wabona ha conseil umuhungu ukabona arayishize mu ngiro utarigera wumva iyo challenge yo kukubwira ngo ndagukunda cyangwa ibintu uzocumenya yuko afise akantu muri we hama ikigira 13 kenshi nababwiye tugitangura n'abantu badakunda kuba bafixa umuntu mu maso muga rero niwe wabona uri kuraganira n'umuhungu ugasanga ariko arakubwira ibintu kenshi sinzi ko mumaze kubona umuntu afise ubwoba nyine abameze kera tukiri abana ku ishuri iyo twacerewe wasanga twese tugenda twagize gutya anye sinzi ko namwe mwabigira muri ko baradukurikira twagize gutya ngo kugira ngo uzirike umwigisha ntagire ntagukubite cyangwa ntakubone ko wacerewe ni faso y'amageste umuntu ashobora kugira ngo yumve yuko muri we gifitiye icizere yuko yumva yuko atabwoba afise ni faso yo kwikura mu bwoba rero kenshi iyo mwagize nka date mugahura n'uwo muntu uzosanga kenshi ibintu byose ariko aravuga abagira nk'amageste par exemple ugasanga amaboko yiwe agoma buja agira ibintu bya gutya anye nta kuraba agoma avugisha amaboko ugasanga intoki yazimaze agira gutya anye uzocumenya yuko afatira afise amasantima kuri wewe mugabo ibyo bintu ashobora kuvye exprime ntuzoguma umufixa mu maso ahubwo nawe mureke akoresha iyo faso yiwe yumva yuko ari comfortable kugira ibyo ariko arakubwira bizomufasha kukubwira icyo yashaka kukubwira kubera ko muri we ajya amageste aba ariko aragira ni faso yiwe yo kwikuramwo ubwoba hama iki 14 kenshi abo bantu baragerageza kubera ko nababwiye ku 11 bakunda kugerageza kwerekana ko bari sociable yamaze kuba kukwereka yuko ari sociable bisigura ngo ni wa wundi ushobora gutumira mu bagenzi bawe ni wa wundi ushobora gutumira ahantu hose mu kajana rero kenshi uzosanga agerageza kuja hamwe n'abagenzi bawe kugira ngo abamenye kugira ngo aganire nabo kandi kenshi uzosanga iyo ari kumwe n'abagenzi bawe niyo ubutahari aba ariko aragerageza kubabaza wewe kugira ngo aronke novuga byinshi amenye byinshi kuri wewe peut-être ibyo akunda kuko kenshi usanga badakunda kuvuga kenshi uzosanga yiyegereza abagenzi bawe uzosanga ari karababaza wewe uzosanga ari karavuga wewe mu bagenzi bawe umwanya wose uzocumenya yuko uwo muntu ni sawa bra uzoshishira kwa koro umenye ibyo nawe ukwiye gukora kugira ngo ushobore kumufasha mu rugendo rwiwe bari muko biba bigoye gukunda umuntu ushobora kubimubwira hama iki 15 ari cyo cyanyuma kenshi abo bantu usanga bari attentif ku buzima bwabo bakunda par exemple nk'ubu hari umuntu yankunze yabaye timide usanga buri kintu cyose cya Arlette ategereza kugerageza kukimenya hama kenshi usanga bakumviriza akakumviriza uburyo udashobora kwibaza ushobora gusanga uburyo utana ubundi muntu muraganira hama agaha agaciro ibyo umubwiye and then akaguha novuga impanuro akaguha impanuro buriya impanuro ntizitanga abantu bari bo bose nababwiye haruguru abagenzi turabagira mu buzima ariko niga ko usanga ufise umugenzi ashobora kukubwira ngo gira kino mbona wo kigira gutya mugabo wewe aba yumva yuko ashizemo akantu kiwe akaguha impanuro aba agize ikintu kinini mu buzima bwawe amara anglo c'est ça 15 nateguye ko tuganira uno munsi n'ivyo rero navuze byinshi mwabyumvise ukazobona amageste amwe muyo navuze 15 uzocumenya yuko umuntu agukunda ariko atarashobora kubwira rero sinza kuvuga byinshi ni waba ubonye yuko umuntu
umuhungu agukunda kuko nanje ntabyo nanje ndiga nawe ushobora kuba ufise byinshi ushobora kutwandikira muri commentaire ukatubwira nawe uko ubona umuntu yobigenza uri umukobwa ukabona umuhungu wabonye ya majeste amwe muri aya majeste ngombwa ngo uronka ya 15 kuko hari n'ayandi arenga ubu urabonye amwe muri aya majeste nakubwiye 15 ni gute wocu bigenza ni byiza yuko mu buzima busanzwe barakunda kuvuga ngo iyo umuntu agwaye ukamuserukako biramufasha mu buzima bwiwe gukira kandi iyo umuntu amugaye ukamufata ukuboko biramufasha gutambuka rero ni uwo muntu bisa nk'uko novuga yuko arafise uruhande rumwe muri we rutikwije niko novuga kuko afise ubwoba muri we bwo kumva yose buri kintu ciwe wica umufasha gerageza kuba gukominikana we cyane kuko plus ukominikana n'umuntu plus mumenyana plus yisanzura kuri wewe plus twatundi twose bayibikiye muri wowe atugushiramwo plus hazogera n'igihe akumva yuko kukubwira yuko agukunda ari ibintu bisanzwe gerageza kumuba hafi mu gukominikana nawe mu guhura nawe kugira ngo mu kumushira muri ivyo bintu nyene abona yuko bidashoboka mu kumutumira mu bagenzi bawe mu kumutumira mu mamanza mugira mu gusohoka n'ibindi ivyo bintu byose aba yumva yuko bidashoboka kuri we gerageza ubimushiremo gutyo bizomufasha kwisanzura kuri wewe and then akubwire ico aba afise ku mutima nuko rero nivyo twaganiriye uno munsi nibaze yuko wadukurikiranye peut-être ushobora yuko nimba vyaragushikiye mu buzima bwawe ushobora kutwandikira kuri YouTube tuzaza gushirako kino kiganiro ariko baradukurikirana mu dutungura musi kiganiro cabaye live nibaze yuko namwe mushobora gusiga ama message kuri telefone yacu ni 775656 kugira ngo uduhe intererano yawe nawe kugira ngo umuntu adukurikirana ntazaba atakaze umukunzi wiwe kubera ko atamenye akerpo uwo muntu yamukunze mugakabura ukuntu abiserura nivyo rero ndabashimira mwebwe mwese mwako maradukurikirana nibaze yuko navuze byinshi umwe wese no gutora iciwe mu byo navuze kugira ngo tubandanye twigishanya twubaka imiryango yacu ntihagire ikizodupfana ngo ni kubera ko tutamenye niyo mpamvu kino kiganiro c'abakundana cabayeho kuri BTV kugira ngo twigishanye ndabashimire rero shimira Jules Boris Ingabire yatumye ano masanamu n'amajwi abashikira atankomanzi ndabifurize kubandanya mukurikirana ibiganiro vya BTV Burundi murakoze kuramo yasutse agakuramo agacambara urutenge agacambara umupira wa projet wa paridisme donc asanga rero nako navuga ati byiza babanza kwiyumvira inyuma y'ubugeni mbega bazobaho gute hakubwira ngo biyumvire ngo bazogira ama mariage ngo ari grave ngo mariage ngo nini ugwaruka ruko ratumviza yuko ifoko twiyumvira nyene kuza turakriye tuno duto twikorera wewe genda urabe byakunda bikunde nawe ivyo yanka nawe byanye